ubwo buryo wewe ufise wicaritse je nabwo ufise kandi ubuzanye tukabukoresha dushobora gukora umuziki ukagera kure ndanakwizeza ko dushobora no kubugaruza bituma ndabikwizeza nuko kubera ko abariko barashiramwe amahero ubu sinovuga ko bari kwiryohera cyane kumva ko umuntu yateruye miliyoni 3 canke 4 agashira mu ndirimbo imwe ariko nuko tuba dufise confidence yuko umunsi umwe azogaruka n'umuntu agira boutique nuko nyene atanguza umutaho kanaka ariko afise ikizere cy'uko umunsi umwe azoyagarura rero nibayazanzana amafaranga I see the beauty inside of you my love uri nka Messi mubuzana mumuisi yeah oh my girl better melody utuma ndirimba na energy nakure habaho no gusanga yo uri mwiza ndagukunda sana jewe nawe ndagutana hasigaye ko tubana we undi munsi makana. Hey my people, nizera ko meze neza cyane, je meze neza cyane. Umva kuri microphone ni Nina Merveille nk'isanzwe. Aramuzi muri Plateau des Stars, umunsi nagarutse ndabazaniye mu star. Muramubona kuri ecran yiwaza. Mubibona gutse no munsi. So reka ndamureke abanze yipresenter, atubwire amazina yiwe, mbe ninde. Hanyuma ibindi turabimenya mu nyuma. Karibu cyane. So ni Just Gordon mazina y'umuziki ariko usanzwe nitwa Mategeko Gordon ndi umu artiste kuva mu Sanamu Entertainment. Juste Gordon. Juste Gordon afise indirimbo zingahe? Just Gordon afise indirimbo zibiri. Yatanguye carrière yiwe ya profane mu kwezi kwa kane. Indirimbo ya mbere n'akajuju igira kabiri ntuzogumana yasohotse mu kwezi nyane. So akobata muzi Juste Gordon afise indirimbo zibiri aho indirimbo yiwe ya mbere yari akajuju nespa yari akajuju indirimbo ya iryoshe cyane abatarayiraba muje kuyiraba ni indirimbo imeze neza kandi murumva ko atanguye umuziki mu mezi make cyane ariko abizamo neza kandi afise talent. So Juste Gordon twibagiye kubaza ubahehe mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe Just Gordon aba mu Gasenyi. Yego kazi kamisi uri mvukira y'Ibujumbura. Uri mvukira y'Ibujumbura? Ndi mvukira y'Ingozi iba Ibujumbura. Juste Gordon ni mvukira y'Ingozi akaba aba Ibujumbura. Juste Gordon yatubwiye aho yatanguriye umuziki, mbega Juste Gordon byamujemo gute gutangura umuziki? Sinovuga ngo ni ibintu bitanguye ubu ahubwo ni ibintu byo kuva kera mugabo ni ibintu nerekanye ubu kuko benshi baranze indirimba igihe kitari gitoyi uretse ko umuntu avuga ati reka mpindure karere cyangwa n'igihe cyanjye cyuko hageze ko ibintu byanje ndabishira imbere. Kuva nka 2018 2017 nararirimba 2016 nararirimba ariko aho cyane nakora nk'umwanditsi w'indirimbo ariko 2018 niho natanguye kubona yuko umuntu abaye serieux n'ibyo ariko arakora bishobora naho bitomamara bishobora kumushikana ahantu kanaka canke bimwe mu byarota bishobora kuba realize cyangwa gashika ku ndoto ziwe. 2018 niho ari indirimbo zimwe nagiye ndandika ukabona yuko utoziririmba mugabo wihereje akavuga ati wow indirimbo ni nziza ukabona ko yayikunze ikiza kumenyesha ko wanditse ikintu cyiza ni mu gihe ide zawe zose bazakiye uko nyene hama ntibagira ico bahinduramo. Rero maze kubibona guco ndavuga ati reka mbandanye uku mu nyuma rero niho ugenda urahura n'ama challenge amwamwe hari abazitora hari abagushimira hari abatagushimira hari n'abagenda mu nyuma yo kuyikora ukamenga nta kintu na kimwe uhuriyeko nabo mu nyuma ndavuga ati no umuntu ntashobora kubandanya akora guca mu gihe bino bintu mengo nta gaciro bariko barabihereza. Reka rero na je ubwanje ibi ndiko ndatanga ndabigumane nk'ibyanje ko nshoboye kubyandika nkashobora no kubiririmba ntangureka yagiye wanje. Rero gufata iyo ngingo mu mwaka wa 2024 ndatangura ndaja muri studio hama mu kwezi kwa kane
indirimbo yanje ya mbere Akajuju irasohoka. Juste Gordon, hari abantu benshi batazi uri kuraririmba n'umwanditsi kandi yongera akaririmba neza. Woshobora kuducishiriza ko gatoyi kugira ngo abo turiko turavugisha bumve ingene musanzwe mubikora? I see the beauty inside of you. My love uri nka Messi. Mubuzana mumuisi. Yeah. Oh my girl, better melody. Utuma ndirimba na energy. Nakure habaho no gusanga yo uri mwiza ndagukunda sana jewe nawe ndagutana hasigaye ko tubana we undi mwose makana nkunda ukuntu nacinga nkunda ukuntu ndoza nkabifilinga abo mavugirege sinobishinga baby come over my lover kuko wangiza Akajuju umeza muri do your love. What I'm fashion, wewe. Wangiza Akajuju, mumeza muri do your love. What I'm fashion, wewe. Ah, ok. Yeah. Merci beaucoup. None, Juste Gordon. Turamenyereye ibintu bigora cyane abantu b'abaririmbyi bakiri hasi cyane bibagora mu gutangura. Ego ndashaka kukubaza ngene byatanguye kugira winjire muri musique wongere umbwire nuko byoba byarakoroheye ugitangura yuko ufise support ikwiye canke imeze gute? So icyambere novuga nuko ntivyoroshe nagiye n'ibyanyoroheye kubera ko abantu benshi twarahura nk'inyuma y'imyaka ineze bakambwira ati bro kora indirimbo urabishoboye mugabo ingorane yari hari ni izo ndirimbo je nari gukora zaba indirimbo ziri hasi urumva ko indirimbo ni nziza mugabo indirimbo kumva ko kalite yayo iza kubiri hasi cyane rero nkumva umenga no kumenya ibintu byinshi umwanya umwe ni ntambamye no kumenya ibintu byiza mugabo udashobora kuvyihereza wenyene rero novuga ko intango ya byose ni higanwa gitwa nanje ndaririmba nagiyemwo nanje ndaririmba nihiganwa ritegurwa n'isanamu rero ndavuga ati reka ngende nk'abandi bose nagiye nyene bisanzwe navuga ati reka nje gukora singiye gutwara ihiganwa ariko ngiye kuraba eske mubazo higanwa jewe ndi he eske jewe ubumenyi bwanje bugeze he maze kugenda Jili irambwira ati bro ririmba neza numva sinovuga ko ariho nakwicizeye kuko n'igihe kirekire nari maze nkora kugira ngo bambwire ko ndirimba neza hari iminsi nari narafashe itari mikeya ndiko ndakora nitunganya nka jewe nyene jewe uyu munsi okay barambwira ati ririmba neza mugo navyo bisa n'ibinteye intege mugabe cyagiye kunkomeza cyane nuko hageze muri final mu wa gatatu maze kuba wa gatatu ndavuga ati okay mu bantu twatanguye turi amajana 5 tukajya muri preselection demi final hakaba final mu bantu 15 bashye muri final ukabona ubaye wa gatatu wavuye mu bantu amajana 5 tubari ikintu kitoroshe rero ndavuga ati kweri ki nguma hari yakure eske sino utangura kwiyumvira kwegera imbere nico gihe isanamu media cibandanya hari abartiste bamwe babandanije nabo mugabo jewe je nagiye kuza mu nyuma bamaze nk'ikintu cy'umwaka bakora ndavuga ati naramwegereye uwo bitwa Austin Mido ndamubwira ati numva shaka kubandanya carrière yiwanje nibiherere muri competition gusa ndambwira ati nje iyo nza kubigupropose ari ryo ari gwavu byanka mugabo uwe kurinze uza nibaze ko babaye determine ndambwira ati so je nditeguye gukora rero turakora numve yuko n'uburyo dushiramo sibwo wabukeneye kugira ngo byukuri dukora ivyo twumva ko dutegerezwa gukora hariho n'ubundi buryo bwinshi bukenewe umuntu ari we wese ashobora kumva yuko yoshiramo ukuboko ndibaza yuko imiryango iruguruye kugira ngo dufatanye hama dukora ibintu vyiza biri ku rwego twumva ko twese turota
Yeah. Entre ta Juste Gordon mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umuririmbyi. Uri umuririmbyi, Yeah. umunyeshuri muri iki nta kandi kazi ufise atari uko. Naragije humanité, sindatangura université. None Juste Gordon, donc urumva niyo support y'abandi gusa kubera urumva yuko usanzwe ura ngaho atacu ukora biragoye cyane kumva yuko umuziki urimwe ibintu byinshi. Umuziki ushobora kumbona ndirimba, ejo ushobora guhura muri studio nagiye kugira backing, ushobora guhamagwa n'umu artiste kanaka akambwira ati ngufashe collection y'indirimbo kanaka. Ya umuziki urimo utuntu twinshi. Rero mvuze ko ndi umuririmbyi gusa bakunda kubiha insiguro itari nziza kumva ko umuririmbyi n'umunebwe. Imbere uretse ubu ariko baradutahura babona ko umuririmbyi ari umunwa rumogi, ari umunwa nzoga, ariko siko bimeze. Umuziki urashobora kugutunga, ushobora kuba uri umuntu yisone akora umuziki, mbere n'inkumbure niyo mwohora n'ahantu mwibarabara ntushobore kubimenya, nkuko bwa mbere wamenga ko umuntu afise to dread, umuntu afise look itandukanye n'iyabandi, niwe ari umusani. Oya, sivyo. Umusani n'umuntu navuga ko bimurimwo arabikora, ariko rero jewe ntunzwe n'umuziki. Apana ngo ujya wa YouTube oya ntunzwe ni cyangwa ujya jewe ndirimbo, oya ntunzwe n'umuziki. Okay. Juste Gordon mu buzima indirimbo maze gushira hanze wazikoreye he? Indirimbo ya mbere yakoranye yakozwe n'umu producer wo mu Rwanda yitwa Tell Them. Mu ndirimbo arafise mu kuboko mu ndirimbo zanje zitari nkeya. Ni umuntu twamenyanye muri situation itoroshe kuko je narafashe decision mvino ngiye mu Rwanda gukora indirimbo. Waragiye mu Rwanda gukora indirimbo? Go. Kandi ico gihe nagiye ari nta mahera mfise, na tike naho gushikira. Mugabo ikigoye ngaha ni kubera iki ngaha byari bigoye ko umuntu aguhereza confidence ati shaka dukora indirimbo, ariko nzozidandaza kandi nzoronkamo amafaranga yawe yiwanje naguhe nayo wawe. Ngaha byari bigoye, narabuze umuntu umwe ngirira ico cizere. Rero sinzi yuko ari ya migani bakunda guca abarundi ngo twarabanyarakengeretse. Maze gushika hariya rero naronse umu producer kandi afite izina ritari hasi, arambwira ati bro reka dukora uko nyene binsabye. Turakora indirimbo ya mbere nadandaje, tumaze gukora 39 ndamuri hamwe zibiri. Umva ko kandi mu manyarwanda utamuriha mu mafaranga ari munsi y'ibihumbi 100 y'amanyarwanda, ayo mafaranga ni ari makeyi. Rero ubugenzi buca buheraho. Mu nyuma rero aho urumva sinari twakoranye ntaraba determine ko ngira ntangura umuziki byiwanje nyene. Rero maze gutangura namubwira ati bro ngira ntangure, kandi numva yuko ari wewe umuntu ushobora kumfasha. Rero turakorana indirimbo zishika kuri ni nyinshi, zirarenga 3. Naho zivuga muzoza murazumva. Ariko indirimbo ya mbere niwe yayikoze, ariko igira kabiri yakozwe n'umu producer yitwa Eric Green. Ikiherera ko bitwa Baby Burst. Okay, Juste Gordon, turamenyereye abantu bagitangura umuziki no kuvuze ikibano kirakengeretse. Mbega muri famille yawe babibonye gute, bagufashe gute, zarakoroheye? Umuntu wa mbere nashimira ni mama. Ndamushimira cyane kubera ko n'umuntu sinzi aratahura ku rugezo, ashobora gutahura umuntu till now umva umengo urarengeye ukavuga ati none ko umengo ngani ko n'umuntu yamye ngwana ko yamye mba hafi. Bagoye kubona umuvyeyi wo mu Pentecote turi kuramubwira ati cengira nkumi ngira ndirimbe ukabona avyakiriye neza, ariko akaguha impanuro akakubwira ati bikore mugabo umve ko uko ushobora kwitwara bitandukanye cyane n'ibyo abandi bantu bibaza yuko bizogaragara kuri we, bitandukanye n'ibyo abantu bibaza yuko uzotegerezwa kugaragaza. Rero ikindi nivuga ngo ko abantu banyakiriye ntibiba byoroshe. Hari bamwe bakwandikira message bakubwira ati ivyo bintu uri kuragira bihebe, ukabona message ikubwira ati ngo ayo mafaranga uri kurakoresha ngo yafate ngo yajane ngo muri PAM ngo na za ACC, ukavuga ati kumva kumenga ubona gutahuye. Hariho n'abandi batari umwe batari babiri batari batatu nabo nyine batagutahura, umva umenga crazy ibyo bintu uri kurakora ni biki. Rero novuga ko
biba byoroshe mugabe cyambere nuko uba wamaze kwitahura nuko wamaze kuba determiner ukavuga ati je ngira nkora iki focus yanje ni aho nshaka kugera na iyo ngingo wamaze kuyifata wicaye ukiganiriza wewe ubwawe nta kabuza nta kintu kimwe ushobora kuguca intege. Ego juste Gordon tugerageje kumviza ijwi ryawe donc la façon uririmba nkuko tumenyereye abaririmbyi benshi baza kuririmba usanga benshi bavuye mu mashengero bari abakoriste mbega wewe ubwo ntiwari nk'umuririmbyi nko mu ishengero ukaba buve mvuze ngo nari umengo narabihevye n'ubu uracariwe acariwe uri umukoriste mu ishengero umukoriste mugabo urumva niba bakikwemerera kuja kuri podium mugabo ariko wakuze uri ni midimbo z'Imana kandi ndacatendinga mu ma groupe naririmbamwe ndagenda mu ma repetition ndumva nyene ko iyo ndahari sindi hanze kuko sindi hanze ko je mfata umuziki nk'akazi hama ku rusengero ntegerezwa kuja nyene nko kujambo ry'Imana rivuga ngo ko wamusurushiriza kwegereza ushirize gukoranira hamwe umva Juste Gordon no muririmbyi kandi yongera agakunda Imana cyane kanasenga kuko nta muntu adakunda Imana kuko umuntu wese umubajije ati mu Mana na Satani wampari yavuga ati nkunda Imana ariko Satani ndamwana mugore gukunda Imana kuyagaragarira he kubyukora rero like jewe ndakunda Imana ari nkanasenga. Sawa mu ndirimbo umaze gushira ku rubuga mbe ni zingahe? Ni zibiri ubona ziri ko ziduga gute? Umuntu wese yatanguye abafise indirimbo yose muri studio ni hit song iyi ni hit kabisa ibyo abantu bigize iyi ni hit song rero naje novuga ko aho ziri ari indirimbo ya mbere ukabonera kwija 2023 byukuri ubwo rugero ntiruba ari rubi nubwo atari gwiza cyane siniteye intege ko ariho nari zari zikwiye kugera mugabo nukuri ndabishima anashimira n'abantu bose muri rusangi babigizemo uruhara kugira ngo igera higeze ubu n'indirimbo yindi yacikurikira tuzogumana ubiri mu ndwi zibiri ifite 8,000 urumva nayo si habi ku muririmbyi agitangura abantu rero bakunzi ba Akamu mutararaba indirimbo za Juste Gordon indirimbo zimeze neza muce muja kuziraba nta kindi tubasaba like comment and share so hama kandi tugomba tumubaze Juste Gordon mbega nta kindi gikorwa uri kurategurira abakunzi bawe ni miss kiriho ndakwandika kuri stat yanje ati ni James hit ya Sam nzi yuko rero mwitegure muri isama uzobira muri isama sinitaye kuzizoso kidarizo zose mugabo ni James hit ya Sam Juste Gordon sinzi nkeka atabindi noba nibagiye kukubaza kubijanye na career y'umuziki wawe ariko ndashaka umbwire aho ushaka kugera mbega ushaka kugera hehe mu muziki ni nuwahe muririmbyi wisunga umurundi gukora umuziki wawe jewe nomvuga ko ni byiza ko umuntu akubera ikiraro mugabo haragera igihe urenga ikiraro ukipfuza kuba wewe ubu sinovuga ko hari umuntu nisunga kubera ko ubu ndiko ngwana yuko nanje harabo nzobera ikirore rero myunzi uri kuragwana nayo bigusaba gukreya wewe nyene ubwawe bigusaba kuba wewe ubwawe ariko hari iminsi tuba ahantu dufise abantu tubona ukavuga ati ndamukunda hari n'igihe usanga muri uyu muziki atawigeze haba nshobora kubona ati niwe mu idol yuwanje ariko arabona kunze kuri wewe aho wakunze arabona kunze kandi nkumbure mu minsi sindavugira ngaha nkumbure mu minsi muzobona ibikorwa umwe muri bico nshima Imana nuko yumvise indirimbo zanje arambira ati bro warankunze ariko numva ikintu no gufasha ndaguhaye amafaranga yawe yajuka yamara reka ndagufasha indirimbo aranyemerera turakorana indirimbo nayo izosohoka mu gihe kitari kinini kiri imbere uvura se collabo no mustaho nga mu Burundi ego kandi ya collabo gituma ndayivugiye muri emission ya collabo ya support ya support yo kuvuga ati je n'ukuri numvise ingene ndirimba
nkumviriza ingene wandika nkumviriza indirimbo zawe support ngira ndaguhereze nuko dukorana indirimbo bisigure ko ico gihe aba yamaze nawe kukwizera bavuze ati ndumva ko ntumara amazi ntuza kumara amazi rero umva ko jewe nyine mushobora kumva umunezero nagize umuntu like ukuza uvuga ati wow bya muntu ni bon hamagaca avuga ati reka ndaguhe support y'indirimbo ni ibintu niyumvira yuko muri kariyeri yanje bizoba nko mu myaka nk'ine nk'itatu mugabo gacu bibona umaze gusohora indirimbo sinibaza ko yari bwanasohoye nimwe ntiyari bwasohoke kubera ko je naramukunda kuva kera rero umuntu yarambajije ati none nakako turabagenzi no mumvisha indirimbo zawe ati nta kibazo amaze kuzumva arambwira ati twagiye nko muri studio ndibaza imwe kirasohoka haheze nk'indwi ariko yaronse uburenganzira bwo kuzumva hakiri kare narazisohora arambwira ati bro rero ndabishima cyane nuwo ariko sinshobora gutaginga amazina ngo naka no bose cyambere nuko ndabubaha kandi uko bakora neza babikora neza vraiment hama wambajije ati eske nihe target yawe je nama niyumvira none kubera iki tutaraba nka nominated muri Grammy Award why not rero suko abahari batakoze canke batifuza gushikayo ariko yaravuze ati kurota nta mahera bisaba niyo worota ukarota ukagera kure ukarota kure rero jewe ndabirota si Grammy gusa ndumva yuko umuziki w'u Burundi ushobora guhagarara ahantu henshi bashobora kuvuza indundi y'iwacu biciye kuri twebwe abaririmbyi biciye kuri twebwe target y'iwacu na support nini komeye mu bakunzi b'umuziki kubera ko twebwe turakora umuziki mugabo uyu muziki naho tubukora ntidufise ubwo buryo wewe ufise wicaritse je nabwo ufise kandi ubuzanye tukabukoresha dushobora gukora umuziki ukagera kure ndanakwizeza ko dushobora no kubugaruza bituma ndabikwizeza nuko kubera ko abariko barashiramwe amahero ubu sinovuga ko bari ukwiryohera cyane kumva ko umuntu yateruye miliyoni 3 canke zine agashira mu ndirimbo imwe ariko nuko tuba dufise confidence yuko umunsi umwe azogaruka n'umuntu agira boutique nuko nyene atanguza umutaho kanaka ariko afise icyizere cy'uko umunsi umwe azoyagarura rero nibayazanzana amafaranga Just Gordon reka tugushimire cyane ko watwitavye kuba wemeye yuko tumarana kano kanya kuri Akamo TV tugushimire cyane sinzi ko ari akajambo ufise wobwira abafani bawe n'abantu badukurikirana nga ku Akamo TV cyambere ndashima ku bafana biwanje sinkunda kubitwa abafana ndabitwa umuryango kubera ko n'abafise simbona yuko araho nogera ni umuryango wiwanje muri uyu muziki ndabashimira icyo bakoze uwo ari we wese icyo yakoze kugira ngo nirimba kajuji igera higeze tuzogumana igera higeze rero mwumve ko ndabashimiye nkumbure ashobora kuba ari n'abakoresha uburyo ntabizi ko umuntu wese akora mu nzira yiwe amikigira kabiri ndashimiye Isanamu Media ndashimiye Houston Mido uko bitanga kugira ngo ibikorwa byacu bigere kure uko bitanga kugira ngo ingabire zacu zigaragare kigira gatatu naho ababosi bose bafite amafaranga nibazana imitahe dukora umuziki dukora abantu benshi bose batarangara ababosi ba diaspora mudukurikirana kwabo muzana amahera mushe mu muziki ko murabona hari abana bafite impano ariko benshi usanga bidakunda yuko babishira habona kubera ikibazo cy'uburyo so ndagukengukiye cyane ndabashimiye gose ego nizera yuko umunsi twase kugutumira abana ni wagera kure tugutumiye ku Akamo TV uzocitangura tugare Akamo kanyu nzokitaho turagushimiye cyane reka nshimire n'abadukurikirana bose yari niname yave nk'ibisanzwe so kwama tubazanira abastar bashasha canke abageze kure cyane tubereka impano mu muziki ndundi turabashimiye cyane rero mwandaye mukurikirana ibiganiro byacu ni kuri Akamo TV.